Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV n'umwanya tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri byinshi bitandukanye babiriko biravugwa irya nino cyane cyane kuba biriko biravugwa mu gisata ca politike. Munyemerere tuze kugaruka kandi ku vyatangajwe n'umukuru w'inama nkenguza amateka Honorable Gervais Ndirakobuca yabaye umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano ndetse aba n'umushikiranganje wa mbere mu myaka iheze. Byose turaza kubigaruka ko mbere akaba ariko aragabisha n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ko hari ivy'inama nshinga amateka na nkenguza amateka zitazosubira kwemera. Kuva Gervais Ndirakobuca ari umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano imbere y'umwaka w'ibihumbi 2022 benshi baragiye abona akaririndongozi zitandukanye. Ni naryo rya mbere byari bibonetse ko hari umwe mu bashikiranganje yambika amapingu canke semenote abastanteri babiri bari barakoze ibikorwa vy'amanyanga vyo kunyaga abenegihugu amatongo yabo yari gucishwamwo ibarabara. Gervais Ndirakobuca abaye umushikiranganje wa mbere benshi bari bazi ko hari ibigiye guhinduka, gusa ico gihe benshi bakavuga ko yabohewe amaboko imugongo n'umukuru w'igihugu afadikanije n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye kuko hari ivyo president Ndayishimiye yipfuza ko biba cane cane bitumbereye inyungu ziwe n'umuryango ngo wiwe. Ivyo Gervais Ndirakobuca wewe aterekwa ico gihe nkuko tuza kubigaruka ko murano makuru. Gervais Ndirakobuca yarakoze byinshi bitandukanye mbere no gukara kwiwe kuri mu bituma bamwe mu ndongozi zihwitura mu mabanga ziba zijejwe bakanatinya ko umwanya n'umwanya Gervais Ndirakobuca ashobora kubafatira umwanzuro canke se ingingo ya nyayo ishobora no kubakura mu mabanga. Rero Gervais Ndirakobuca ariko aragabisha umushikiranganje wa mbere ko hari ivyo inama nshinga amateka na nkenguza amateka zitazosubira kwemera. Ibi umukuru w'inama nkenguza amateka asubiriye Emmanuel Sinzohagera bose bavuga batarya umunwa kandi atabwoba. Gervais Ndirakobuca yabivuze mu ndwi iheze. Ndirakobuca akavuga ko abashinga amateka n'abakenguza amateka batazosubira kwihanganira ingene muri leta bakoresha amafaranga arenga ay'inama nshinga amateka bayaremeye, ivyo bise dépensement budgétaire. Ivuga ko Parlement igiye gukara, ati umushikiranganje wa mbere ni yasanga twahindutse ntazatangare tuzoba twabimenyesheje imbere. Gervais Ndirakobuca ibi yabivuze abifatiye ku kungena babazwa n'ingene amafaranga yatanzwe ngo umuyaga nk'ubushike mu makomine ari ku muyaga nk'uba ntushike. Akavuga ko hamwe insinga z'amatara zashizwe mu bibonobono none vyose vyamaze kugwa. Agasaba abatwara amakomine mashasha ko bakora nk'uko amakomine yahahora kiriho kugira bakurikirana imigambi yose itarashizwe mu ngiro. Ndirakobuca akabona ko ivyo bidakozwe igihugu kizoba cambuwe amafaranga menshi. Ibi bigasa n'ivyo kandi Faustin Ndikumana yaheruka kuvuga, ariko akaba yarishuye ibitutsi vy'akataraboneka. Abo bavuga amanyanga yose ari mu ntwaro president Ndayishimiye ngo yoba agiye kubagira gute. Ni mugihe kandi nkuko ivya Gervais Ndirakobuca tutari twaheza kubivuga ko gusa kandi ngo dufate president Ndayishimiye ati mbona kazoza tuzoshikira imbere y'umwaka w'ibihumbi 2060 muhinduka canke mureka sinzobakora ko kuko naho mpindura haza abameze nk'abambere. Ibi kandi umushinga amateka Martin Teretse nawe yari yagize ati tudahinduye ingendo hakaba kuba amategeko mu mwaka w'ibihumbi 2040 turisanga tukiri mu mwaka w'ibihumbi 2020 canke mu mwaka w'ibihumbi 2025. Ibi bintu birakomeye cyane. President Ndayishimiye mu gihe yemerera bene igihugu iterambere ryihuse ariko kandi ko abategetsi b'abasuma atacagiye kubagira ngo kubera n'abandi bazoba ari abasuma. Mbere ngo umutegetsi yatumye abarundi babura igitoro yaramubabariye. Martin Teretse yahoragira kabiri muri leta Ndayishimiye gutwara intwaro hagati mu gihugu n'inzego z'umutekano bafise amakuru ahambaye y'igihugu. We yarabiravye asanga nta ntambwe iriho ko abategetsi b'abasuma bahagurukiwe. Iyo mbona kazoza badahagurukiwe iyo mbona kazoza itazigera ishikwa ko.
Ndayishimiye we akabona ko iterambere twamaze kuryinjiramwo ko ubukene bwaheze, mu gihe Martin Teretse abona ko n'ivy'amafaranga leta atangirwa bidakogwa. Ivyo Gervais Ndirakobuca yagarutse ko avuga ko hari ivyo batazongera kwemera mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka kubera ko hari amafaranga leta itanga, ayo mafaranga ntakoreshwe ivyo yakagombye gukora, ahubwo abashikiranganje bakama basaba andi mahera muri leta kugira ngo barangure ivyo bategerezwa kurangura muri ya mahera yabo. Nimba hari umuntu kandi akunzwe mu bagumya bangabo mu mugambwe CNDD-FDD muri kino gihe ni Gervais Ndirakobuca, yahoze ari umushikiranganje wa mbere, kuri ubu akaba arongoye inama nshinga amateka mu gihugu c'u Burundi. Niwe rero akunzwe cyane muri kino gihe mu banywanyi ba CNDD-FDD, ndetse ni benshi badatinya kuvuga ko ari wabereye kuba umukuru w'igihugu mu kibanza ca Ndayishimiye. Benshi bagafatira ku majambo menshi Ndayishimiye avuga, bakarindira ingiro bakabura. Birazwi ko hari byinshi Ndayishimiye na Ndirakobuca batabona kumwe, cyane cyane nk'ikibazo c'igitoro cabaye akananira abahinga. Gervais Ndirakobuca yarerekanye inzira vyari gucamwo igitoro kikaboneka, ariko iyo nzira yacibangamira inyungu za Ndayishimiye. Abarundi bari gukora, Ndayishimiye ari guhomba. Uho ko rero ari wahomba, Ndayishimiye ahisemwe amarira y'abarundi bose. Aho niho havirwa nk'umushikiranganje wa mbere arakwijambo, asigara ari gikanganyoni mu minsi yaheze. Ngo biragoye ko Ndirakobuca kwerekana ico yamaze nk'umushikiranganje wa mbere, ariko ni wakundwa, benshi bagafata ko yari yarabohewe amaboko imugongo na Ndayishimiye ndetse n'umuryango wiwe. Hari benshi kandi muri CNDD-FDD bakunda imvugo idaca ku ruhande akoresha iyo aramutse avuga. Bamwe bakamwipfuriza ko ari we yohabwa kurongora umugambwe CNDD-FDD akanitoza mu matora y'umukuru w'igihugu y'umwaka w'ibihumbi 2027. Benshi kandi ngo umwe mu mikenyuro Ndayishimiye yari yakoresheje ngo amuhaye gutwara inama nkenguza amateka yari ibiharuro bifise inyungu zibiri. Ku ruhande rumwe ngo yaramukuye burundu mu bashobora guha amategeko ingabo, ubundi Ndirakobuca ngo nta kudeta yoshobora gukora, ngo kandi utwara inama nkenguza amateka akaba ari umwe mu bagira icubahiro, ariko nta nguvu abafise yo kubangamira umukuru w'igihugu. Bikaba bizwi kandi ko Gervais Ndirakobuca na Reverien Ndikuriyo ari akadasohoka, kuko kuva Ndikuriyo hatswe guhitanwa n'ingwara itangaje muri nzeru y'umwaka w'ibihumbi 2025, ngo Ndayishimiye yaguma acunze cyane icyo abagabo babiri bategura kumukorera. Ngo buke rero aragenda baka inguvu mu gihe kandi benshi bariko baravuga yuko Gervais Ndirakobuca ari umugabo w'ijunje n'ijambo, asigaye muri politike y'igihugu c'u Burundi nk'umwe mu bashobora gufata ingingo zikomeye kandi zihambaye nyene nk'utwara inama nkenguza amateka. Gira ico shikirije cyane cyane ukurikije amajambo ashikirizwa n'uyu mwubahwa arongoye inama nkenguza amateka. Muyandi makuru, igipfungu ni cinshi ku munyagihugu yaraye apfuye aca hambwa ijoro. Abanyagihugu bakaba bariko barasaba umuco. Muti kubera iki umunyagihugu yahambwe ijoro abiwe batahari? Uti habuze iki kugira ashigwe mu buruhukiro? Ninde akwiye kubibazwa? Uwo munyagihugu yahambwe mu ijoro ryo kuri uno wa gatandatu igenekerezo ya 8 mu nyonyi y'umwaka w'ibihumbi 2025 mu itongo ry'abapfuye ku Mpanda. Amazina y'uwo muhisi ni Ndayizeye Joseph, yaba muri zone Buyenzi, quartier ya mbere kwibarabara rya gatandatu nimero 78. Ni mu gisagara ca Bujumbura, ariko amamuko yiwe ni ku mutumba wa Rugabano, komine Gishubi ho mu ntara ya Gitega. Nkuko biri mu makuru twatohoje, ejo hahise umunyagihugu atowe ari ikiziga aho yarasanzwe ba mu Buyenzi inyuma y'umutaga nk'isaha 10. Aho abanyagihugu ntibigeze bamenya icamwishe, ariko hikekwa ko bamunigiye mu nzu. Muti ni bande bamunize? Abo ntibaramenyekana. Umukuru w'iyo quartier ya mbere Niyonzima Yusufu yaciye anyaragasarondera abaja kumuhamba mu itongo ry'abapfuye ku Mpanda. Ikiziga catwawe n'imbonerakure zitatu zo ngaho mu Buyenzi, bagitwaye mu modoka ya Probox. Bashitse ku Mpanda isaha 12:30 z'umugoroba. Abanyagihugu bo ku Mpanda vyarabateye amakenga kubona hazanywe umuntu ayo masaha ikigeretse ko umusaraba wo muhisi nta zina ryiwe ryariko. Niho rero baca babaza abo bari bafise ikiziga impamvu baje guhamba umuntu mu ijoro, kandi bakaba ari batatu gusa. Abo bari bafise ikiziga baciye bishura ko yapfuye inyuma y'umutaga. Bababajije impamvu batamushize mu buruhukiro kugira ngo ahambwe bukeye. Bari bafise ikiziga bishiye ko batumwe n'umukuru wa quartier ya Buyenzi Niyonzima Yusufu.
abanyagihugu bo ku Mpanda baciye babategeka ko bobaha nimero z'uwo mukuru wa quartier kugira bamubaze. Bamuhamagaye kuri telefone yabishuye ko muri abo batatu baje guhamba uwo munyagihugu Joseph arimwe mwene wabo. Abanyagihugu bo ku Mpanda rero babajije bamwe batatu bari bafise ikizigo bavukana n'uwo yapfuye, nta numwe yigeze avyemera. Bose bagize bati nta mwene wabo arimwo hano, twese nta numuzi izina. Amakenga rero yaciye abandanya kuba menshi muri abo banyagihugu, ariko ikiziga cahuriwe guhambwa. Amakenga ku rupapuro rwerekana ko intwaro izugo rupfu, urupapuro n'urw'ukuri canke n'urw'amagendo. Mu makuru twatohoje mu matohoza yimbitse kuri urwo rupfu, aha twashoboye kuronka urupapuro rwitwa ko rwanditswe na chef de zone Buyenzi yemeza ko uwo munyagihugu yapfiriye muhira ku igenekerezo y'umunani Munyonyo uyu mwaka. Nubwo biruko urwo rupapuro ruteye amakenga menshi, ica mbere ni urupapuro rutagira igenekerezo rwaterewe ko umukono, biboneka ko abavyanditse bariko barihutagiza ibintu. Ikigira kabiri ni urupapuro rwanditse ko ivyabona, ariko amazina y'ivyo vyabona ntagaragara, bashize ko utuntu tudasomeka. Chef de quartier ntiyigeze yiyandika ko izina. Chef de zone Edi Nsabimbona ntiyigeze nawe atera umukono, ariko hateye umukono wundi mu kibanza ciwe ico bita PO, naho nyene uwo yateye umukono ntiyigeze ashirako izina ryiwe. Twaragerageje kurondera chef de zone wa Buyenzi Edi Nsabimbona ariko twamubuze. Turondeye chef de quartier Yusufu Niyonzima nta vyinshi yashimye kwishura, kiretse kuvuga ko bene ikiziga aribo batanze urusha ko yohambwa. Nta cigeze kandi yishura kubivuga ko kariwe yarondeye abantu batatu bagiye kumuhamba. Ivyo vyose rero biteye amakenga kuri runo rupfu rw'umunyagihugu Ndayizeye Joseph. Anga kandi tubandanya natwe kwifadikanya n'abanyagihugu mu gusaba umuco kuri urwo rupfu rwa Ndayizeye Joseph n'ukuntu yaciye ahambwa gihutihuti mw'ijoro mu gihe ari gutwagwa mu buruhukiro bw'ibitaro kugira hakorwa amatohoza yimbitse. Tugasaba umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNUDH gukurikirana kino kibazo no gushira habona ivy'urwo rupfu. Mu yandi makuru ariko aravugwa, reka tuyabandanize ku bindi biriko biravugwa cane cane n'ubundi mu gateka kazina muntu no mu bisata bitandukanye. Abakenyezi babiri barahagaritswe mu Rumonge bazira amatati y'amatongo, ni mu gihe ababuranira bo biyamiriza akarenganyo k'ubutungane. Yorande Nduwimana na Mariane Nininahazwe barafunzwe kuva ku igenekerezo ya 2 Munyonyo uyu mwaka w'ibihumbi 2025 mu gasho k'igipolisi ca Rumonge mu ntara ya Burunga mu bumanuko bw'igihugu. Bikekwa ko icyaha cyo kugarariza amategeko mu matati y'amatongo ahuza imiryango myinshi muri zone Gatete, amatati abahuza na Benjamin Bikorimana. Ubwo amasoko mu gipolisi, Yorande Nduwimana yoba yarahagaritswe inyuma yo kurungikira ubutumwa bwo mwijwi yihenze umuntu yegereye Benjamin Bikorimana, ubutumwa bwohawe umushikiriza manzo wa Republika. Mariane Nininahazwe yahagaritswe mu gihe yari avuye kuramutsa Yorande Nininahazwe mu gipolisi. Parake ya Rumonge yagiriza abo bakenyezi babiri ko begeranije amafaranga yo guha igiturire uwirongoye. Abariko barakora amatohoza bakemeza ko baronse ubutumwa bwo mwijwi bwerekanwa nk'icemezo c'ivyikekwa kuri abo bantu babiri. Ariko abababuranira bariyamiriza ivyo abo bakenyezi bagirizwa, bakemeza ko ari rementanya ryakozwe na Benjamin Bikorimana ashinzwe afashijwe na bamwe mu ndongozi za pareke. Kubwo imiryango irabwa n'ico kibazo, uko guhagarika abantu bafise intumbero yo gutera ubwoba no guca intege bitwaye mu rundi rubanza bavuga ko hakoreshejwe impapuro za magendo, bakaba bari bitwariye Benjamin Bikorimana muri parake isubiramwo imanza ya Bururi. Ayo matatire nayo mwitongo riri ku buringanire bwa hegitari 65 riri ku mutumba wa Gatete komine Rumonge, aho Benjamin Bikorimana ategekanya kubakwa ikigwati yise Nkurunziza City. Uwo mugambo uriyamirizwa n'imiryango 13 yemeza ko itigeze yemera gutanga canke kugurirwa amatongo canke kugiranira amasezerano na Benjamin Bikorimana. Iyo miryango ikabisaba gusubizwa amahegitari 18 kandi kanka kuyatanga. Kuva mu ntango z'ayo matati abantu barenga 12 barahagaritswe barapfungwa, mu nyuma bararekugwa. Kubwo baburanira iyindi miryango 9 ubu iba mu Kenyegera itinya guhagarikwa nayo nyene. Ababuranira iyo miryango bagasaba ko abo bakenyezi babiri borekugwa, bakanasaba ubutungane n'intwaro guhagarika gatotezo abo muri iyo miryango bariko barakoregwa muri no misi.
Mu yandi makuru ubushikiranganje bw'intwaro hagati muri Zambia bwagenye umuyobozi mushasha w'ikambi y'impunzi ya Maheba. Iyo nama yiwe ya mbere yakoranye n'abaserukira impunzi yakiriwe neza cyane isubira gutera ivyizigiro mu bahunze. Uwo muyobozi mushasha arongoye ibikorwa vyo gufasha akaba kandi haranira agateka ka muntu yemeje ko atahura neza impamvu zatumye impunzi zihunga ibihugu vyazo. Oyamuka kuri se w'umunyazambia n'umukenyezi w'umukongomani kandi avuga neza igiswahili, ico kikaba ari ikintu gihambaye gihumuriza cyane impunzi z'abarundi n'abanyekongo. Uti tuzoshobora gushikiriza ibisabo vyacu tudatinya ko vyohindurwa n'abasubiramwo ivyo tuvuze, niko bamwe mu ndongozi muri zo kambi bashikirije. Uti yaranemeye kandi kagiye kugendera imico itandukanye y'iyo kambi kuva kuri A gushika kuri D kugira ngo amenye neza ubuzima impunzi zibayemwo n'ivyo bakeneye cyane. Ivyihutirwa nyavyo mwikambi. Imwe mu ngorane ikomeye uburongozi bushasha buzogira no gutanga imusha zo gusoka gate pass zikenewe mu rudandazwa no gutembera kw'impunzi. Ico gikorwa ubucikwega ngo bukizohora gitunganywa iminsi yose kuva ku munsi wa mbere no ku munsi wa gatanu, akanashobora kandi kongerezwa iminsi mu ntumbero korohereza impunzi. Iyindi ngorane yashikirijwe nabo muri iyo kambi ijanye n'itangwa ku buntu ry'ifumbire y'ikizungu. Uwo murongozi mushasha yemeye ko azovugana n'amashiramwe afasha akorera muri iyo kambi akemera ko umuti urama uzoboneka. Uwo murongozi mushasha kandi yasavye abarongoye abandi gutsimbataza umutekano mwikambi, kugwanya ukunywa ibiyayura mutwe n'inzoga zitemewe, gukinga ukwiyerereza kw'imiyabaga n'inda zitifujwe mu bigeme bakiri bato. Inkambi ya Maheba iri mu buraruko bushira uburengero bwa Zambike bari mu impunzi zirenga 27,000, abarundi bakaba bangana n'ibihumbi 3. Ngaho amakuru yaragizwe ko muri kano kanya fyonda subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hoswira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigazwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhuza TV Imana bahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko mu urakora.